twakiranye igishika cyinshi naco gereranwa nawe. Twese ubu tuguwe neza kuno mugoroba, uguwe neza kubw'ibyo wakoze, ubwizigirwa bwawe, ubwizigirwa bwawe kikujanye urukundo rurengeye, urukundo twasanze ababyeyi gature twese ni kubw'ubuntu bwawe burengeye, ni kubw'ubuntu twabawe Jehova waratwakiranye Yesu we naco gereranywa nawe. Ubu nguwe neza kubw'igikorwa gikomeye wakoze ku buzima bwacu, ubwizigirwa bwawe ureke ko twawuririmba, urikiwe ubu nguwe neza kubw'ibyo wakoze, ubwizigirwa bwawe n'umugoroba tumurikiwe n'ubushobozi bw'imbaraga zawe, daturenze unamurira amaso, unamurira amaso, yes wewe mureri w'isi, twese dutangazwa n'urukundo Hallelujah.
ijuru wabibonye ijuru babibonye batangazwa n'ubwo bw'itanga bose baherako bakwa nanga sawa rari inanga zabo bararirimba marayika arabasatsi marayika arabasatsi ninde wawumbuye ico gitambo Yesu mwana w'Imana aritangara kibungu ijuru bose ijuru babibonye batangazwa n'ubwo bw'itanga baheraho bafata inanga zabo baticubahiro baticubahiro n'ubutware gusa imbaraga n'ukwihimbaza byose nibyicaye ku ntebe z'umwana wawe twese uruwigitangaza uruwigitangaza Yesu abo mu ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe mwana w'Imana kuko ari we kuko ari we washoboye gucungurira imana zawe abo mu miryango n'indimi zose niwe wiremeye wiremeye ubwoko buwe ishaka rimuri y'amaraso ye ubwoko bw'abami n'abatambyi b'ingoro nature hari impano Imana Kristo yamuza maso y'igiciro amaraso yawe cyamurutsa iyo mpano Kristo nuwanje n'amahoro nature hari impano Imana Kristo yamuza amaraso yawe ikisha vuguruza iyo mpano
yaremanye umwana wayo imutanga ku bwacu, izobuzwa n'iki kuduha byose muri yo? Nta kintu na kimwe, nta na kimwe Imana itoduha. Yashoboye gutanga umwana wayo w'ikinege imutanga ku bwacu, atana kimwe twatanze, ariko itanga ibyo yari ifise byose. Ikintu kimwe c'agaciro yaremeye kugitanga ku bwacu. Mbega izobuzwa n'iki kuduha byose muri yo? Nikica vuguruza iyo mpano Kristo waje ndama ego. Nikica vuguruza, nikica vuguruza iyo Kristo waje, niyo mpamvu ndamahoro. Haleluya. Ego nikica vuguruza, nikica vuguruza iyo mpano. Haleluya. Kristo waje, niyo mpamvu ndamahoro, niyo mpamvu ntekanye. Haleluya. Nikica vuguruza, kuanda kufise mwami fise byose, kuanda kufise mwami ndatekaniwe, kuanda kufise mwami ndamahoro.
Nabi
ijambo ry'Imana rirambwira neza ngo guhimbaza nyakuri no gutanga imibiri yacu n'ibimazi bishitse, gutanga ubuzima bwacu n'ibimazi bishitse. Ni nayo mpamvu tuba dukwiye kurekurira ubuzima bwacu, tuba dukwiye kurekurira imibiri yacu, tuba dukwiye kurekurira ubwenge bwacu, ibitugize byose ngo bibe ibimazi bishitse imbere y'Umwana. Imana yarirushe no kwama ibagirwa iminsi yose intama. Erega bamuha ibimazi byapfuye, ariko ikimazi kizima kiriho gishitse si uwundi ni jewe nawe. Haleluya. Nitwitange bene data, twitange ku mwami wacu, twitange rwose, twemere kumuha ibyacu byose. Guhimbaza si indirimbo gusa, si amajambo gusa, ariko n'ubuzima bwacu dutanga imbere y'Umwana, twemere tubutange. Womenga turaburekuye, womenga turagiye gupfa, womenga turapfuye, ariko kandi ntidupfuye, ahubwo n'ubuzima n'ubugingo budashira. Ndakunda umwami wanje. I love Jesus. Niwe yambereye icyitegererezo cyiza. Yaremeye gutanga ubuzima bwiwe, yaremeye gutanga ubugingo bwiwe. Mu kubutanga wamenga biraheze, ariko ntibyari biheze, ariko ryari itanguriro ry'ubugingo budashira, ryari itanguriro ry'ubuzima.